Kuronse inshuti mu buzima canke kugira umugenzi ushobora kubwira ibimbabaje canke ushobora kugira akantu ndamukeneye ko hanyuma nkamwitura ikibazo canje vyoba bikenewe mu buzima canke noba ndabikeneye nk'umwe ashobora kuba akeneye abantu mu buzima bashobora kumukemurira ibibazo bimwe bimwe canke aganyira ibintu canke asesako canke arekurirako umunezero. Ivyo rimwe tugiye kuyaga muri kino kiyago c'uno musi. Reka ntangure ndabaramutsa mwebwe mwese muriko murankurikirana, ndabahe ikaze, ndabahe novuga ngo umyisanzuro muri kino kiyago canke muri aka kadeba gatoyi tugiye kuyaga. Ni jewe Ngabiriyimana Honorine nkuko mubibona turi kumwe, nkaba nongeye kandi kubatumirira kugira j'aime, kugira commentaire, kugira partage, ikindi naco kugira subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirana ibiganiro canke ibindi bikorwa bigenda bica ku mboneshakure yacu No Repentance n'Abantu TV. So ndabagire rero nababwiye ko tugiye kuyaga ku civugo canke kuri deba ivuga ngo kugira inshuti birakenewe mu buzima bw'umuntu, kugira umuntu abwira ikintu birakenewe canke kugira umuntu ashobora kuganyira canke umuntu ashobora kumva yobwira ibintu vyiwe birakenewe. Igituma nje kubaganiriza kuri iyi sujet nuko maze kubona muri kino gihe cacu, maze kubona abantu benshi uno musi babayeho ubuzima bw'iwabo bonyene canke babayeho ubuzima aho ibintu vyose nibo, aho ibintu vyose atacizere bakigirira bagenzi babo canke atacizere bakigirira abantu babakikuje. Avuga ngo ndamubwiye ivy'iwanje ejo nzobisanga hariya, ndamubwiye ivy'iwanje ejo azonkorerako peut-être nk'ishano, aho muri kino gihe nk'abantu mumaze imisi mubibona canke mukurikirana ibihe bigeze, ikintu citwa ishano kimaze imisi gitangwa mu bantu. Rero ugasanga umuntu ariko aragabanya abagenzi mu buzima bwiwe canke ariko aragabanya inshuti mu buzima bwiwe kugira ngo yirinde ibintu bimwe bimwe vyomushikira mu buzima. Rero nje turabire hamwe, mbega kubaho ubuzima bwa wenyene canke kubaho ata muntu ufise canke kubaho hari abantu novuga ngo wakumiye mu buzima bwawe vyoba bibi canke hari ibintu vyokubuza kuronka neza cane. Jewe inyishu ni ego. Uri kurankurikirana nyimba ubona ko inyishu yoba ari oya canke ego, vyishire muri commentaire kugira ngo dushobore gusangira ikiyago. Uno musi umuntu arakeneye umugenzi kubera iki? Uno musi umuntu arakeneye inshuti kubera iki? Nkuko nabitanguye mvuga, umuntu arashobora gukenera inshuti canke arashobora kugira inshuti iyo novuga ari mu bihe bibabaje canke ari mu bihe vyuko ashobora kuba akeneye umuntu. Akenshi dukunze kumva ngo bapfaniki barutwa na bamariraniye iki. Umuntu murashobora kuba igituma mvuze uno mwibutsa ni umwibutsa umwe dusanga mu myibutsa y'ikirundi ku bantu bakunze gukurikirana ikirundi. Igituma bavuze ngo bapfaniki barutwa na bamariraniye iki ni kubera ko umuntu muvukana canke umuntu mubana mu muryango canke sinzi umuntu mupfana ikintu, uno munsi ushobora kumufitiye icizere canke umwiteze ikintu gikomeye ariko akakudeseva canke ugasanga akakugirira ikibi kubera ko wari umwizeye cane canke ugasanga niwe wari witeze ko ikintu ariko ntaco uronse. Mbega gace dutandukanya inshuti n'aba dupfana ikintu canke inshuti ni wa muntu aduserukako mu gihe bikomeye. Inshuti umugenzi arashobora kubera inshuti canke umubanyi arashobora kubera inshuti canke umuntu mukorana ku kazi arashobora kubera inshuti bivanye n'ubugenzi mufitaniye, bivanye n'ubucuti mufitaniye. Kandi ugasanga umuntu muvukana novuga ngo ntakubereye inshuti bivanye n'iki, aho mubona muri kino gihe usanga abantu bavukana bapfa ibintu canke abantu bapfa n'ikintu bapfa ibintu vyinshi, nk'akarorero bashobora kuba bapfa amatongo canke ugasanga bapfa ibindi bintu bitandukanye. Ugasanga ati mukuru wanje canke mutoyi wanje yararondeye araronka afise amafaranga, ugasanga hariho amajaluzi canke hari ishari mu miryango, aho dukunze kumva bamwe bamwe ngo batemanye canke bamwe bamwe ngo novuga ngo baroganye n'ibindi vyinshi dukunze kumva. None kugira inshuti mu buzima birakenewe ego cane. Nariko ndavuga nti hari igihe umuntu ashobora kwirengagiza inshuti canke muri buno buzima canke muri kino gihe nta mugenzi nkeneye. Ego nivyo ushobora kubona umenga nta mugenzi ukeneye kugata amafaranga ndamfise, ico nkeneye nzocikemurira jenyene. Kubera iki? Ivyo biva ku kuntu uba warabaye déçu peut-être n'abagenzi bawe canke ukaba déçu n'inshuti zawe. Ugasanga
inshuti wari witeze ikintu kanaka ntaco uronse, canke uwo wari witeze ko azokugirira neza canke azokora iciza nk'ico waramukoreye ugasanga ntaco agukoreye, ugasanga urababaye, bigatuma ufata ingingo zitandukanye zitabereye kubera ko washavuye canke kubera ko wahemukiwe mu buzima n'inshuti zawe. Rero tuje kurabira hamwe ibintu dushobora kubura kubera ko ata nshuti dufise canke ibintu dushobora gukihanirwa kandi tubona umenga turabifise vyose. Nasanze abantu bose si babi, nubwo muri iki gihe akenshi nkunze kumva abantu bavuga ngo muri iki gihe ngo nta bantu beza bakibaho. Abantu beza barahari, inshuti nziza zirahari. Ni gute umuntu amenya ko afise inshuti nziza mu buzima? Inshuti nziza ni wa muntu azokumva mu gihe hari abandi banse kukumva. Nk'akarorero, no musi ushobora kuba wakoze ikosa hanyuma abantu bose bakakwanka canke abantu bose bakagucira imanza bakubwira des jugements. Turatse ko twese abantu iyo babonye umuntu kanaka aguye mu kantu canke umuntu kanaka akoze agakosa twihutira kumujija, twihutira kumucira imanza, ariko ugasanga hariho umuntu umwe aserutse mu buzima bwawe akugiriye neza canke agutahuye utari witeze. Rero uwo muntu aba ameze nk'inshuti mu buzima bwawe. Canke ugasanga hariho umuntu iyo uri mu kibazo aza kwihuta cane kukugirira neza, canke iyo umuntu uri mu kibazo yihuta cane kuza kukumviriza, kugutega amatwi, uwo rero ni inshuti yawe. Rero mu gihe twebwe twihaye ya limite canke ka karimbi ko kumva ko nta bantu dukeneye muri twebwe, nta nshuti dukeneye muri twebwe, aho benshi bavuga ngo abantu b'iki gihe baratanga ishano, abantu b'iki gihe bararoga, abantu b'iki gihe bafise ishari, buzuye inzigo, ariko umenye ko ejo aho bukera uzokenera umugenzi, uzokenera inshuti, uzokenera umuntu agufasha urubanza. Bien sûr, inshuti ntiseruka mu bihe novuga ngo bibabaje canke mu bihe novuga ngo aho umuntu ashobora kuba ari mu bihe bitoroshe bibabaje, mu bihe wumva ko umenga ni vya bihe nyene bibabaje, niho usanga abantu benshi baguserukako ari bakeya canke ugasanga nta muntu hari wo kuguserukako. Mugabo umenye ko iyo uteguye urubanza urakenera gutumira inshuti. Rero mu gihe wafashe abantu bose ukabakumira, ukavuga ko abantu bose ari babi, ukavuga ko abantu bose atari beza, mu gihe wafashe iyo ngingo birakugora kuronka abantu ushobora guhamagara mu rubanza rwawe, canke birakugora mu gihe ugize ibihe vy'umunezero umuntu ushobora kwifadikanya nawe. Twese turazi imanza zitandukanye umuntu ashobora gutegura mu buzima bwiwe, agakenera abagenzi, agakenera inshuti, agakenera umuntu yotumira kugira ngo aze kumufasha urubanza. Rero mu gihe bitagenze uko, mu gihe utaziganije inshuti canke mu gihe abantu bose wabakumiriye urabigize inyuma mu buzima bwawe kubera ko wahuye n'ibibazo bitandukanye, kubera ko wahuye n'ibihemu bitandukanye, abantu baguhemukiye canke abantu batagusubirije mu nkoko, abantu wagiye ubwirira neza mu nyuma barakuvako, mu nyuma bagenda bakuvuga, mu nyuma bagenda bakugirira nabi. Rero bigatuma usanga uriko urakumira abantu benshi canke hariho abantu uriko urakumira mu buzima bwawe, bikagutera kubura abagenzi, bikagutera kubura inshuti iyo uteguye urubanza canke iyo ushaka umuntu aguserukako ukamubura. Ivyo usanga biri mu bintu bituma udashobora kuronka umuntu aguserukako, kuronka umuntu aza kugushigikira, kuronka umuntu aza kubana nawe mu bihe biryoshe, kuronka umuntu aza kubana nawe mu bihe bitoroshe. Ikindi naco kubera ko ibihe nk'ivyo vyabayeho, ubu abantu benshi babayeho navuga ngo ubuzima ngo bwawe bw'umuntu wese, ngo rabana n'ivyiwawe ngo nanje ndabane n'ivyiwanje, aho usanga uno musi mu kibano umuntu atacemera abantu baza kumutemberera. Canke ugasanga turakuze kumva abavyeyi babwira abana babo ngo ntuzoje muri rurya rugo rwa kanaka, ngo harya ahantu uhageze uzoca utera wiruka ugenda. Navuga ngo ko uko aba ari gukeya canke kuzana urwango hagati y'abantu canke hagati y'abana canke hagati y'abantu mubana, kubera ko uno musi uriko urarengana ejo abana bawe bazokura canke abana novuga ngo umubanyi wawe canke b'umugenzi wawe bazokura mu gihe uzoba utashizeho umubano mwiza hagati yawe nabo canke hagati y'abana bawe nabo, bizogorana cane. Canke ugasanga uno musi mu rugo rwawe nta muntu agwitura, abantu bose baravuga ati kwa naka nta muntu ahinjira, ubishatse kurahura ntashobora kwinjira, ushaka kuza gusaba ikintu ntashobora kuhinja canke ntashobora kuhashika. Rero mu gihe utashoboye gushiraho ubugenzi canke vuga ngo gushiraho inshuti mu buzima bwawe birakugoye. Ikindi naco
uno munsi umuntu ashobora gushikirwa n'ikintu giturumbuka bisaba ko inshuti zimuserukako. Mu gihe utashizeho inshuti mu buzima bwawe canke utaretse abantu beza ngo baze mu buzima bwawe birakugora cane, kandi urabura abantu baguhanura. Mu buzima turakeneye abantu baduhanura, batubwira ati iyi nzira ni nziza canke iyi nzira ni mbi, iyi nzira irabereye, iyi nzira ntibereye. Rero mu gihe utashoboye kureka canke mu gihe utateze amatwi inshuti abantu baje bakugana kugira ngo bakugirire neza, kwa kundi wishizemwo ko abantu bose ari babi, abantu bose bakugiriye nabi canke abantu bose ubona ko ari babi mu maso yawe canke bivanye n'ivyo n'ibikomere ufise mu buzima bwawe, ukabura umuntu ashobora kugufata mu mugongo canke kuguhanura, ni hamwe uzosanga ubuzima bwawe bugenda nabi canke ugasanga ivyo ukora ntibigenda neza. Kubera iki? Wigize gahanuzi mu buzima bwawe, niwe wihanura, uwuguhanuye wese ntumwumviriza canke ushatse kugukosora ati bigenze uku ntumwumviriza. Kubera iki? Washizeho the limit, washizeho uburimbi mu buzima bwawe, bituma abantu bose baza kukwegera n'abakubonye iki kintu kitameze neza ntubakira, ubona ko ari abansi bawe, ukabona ati uyu muntu aza kubimbwira nkande. Akenshi turakunze kumva wowe uza kubimbwira nkande, wowe ubuzima bwanje burakujejwe canke ubuzima bwanje wowe burakwerekeye. Ariko umuntu ameze uko nta hantu ashika mu buzima, ntushobora gutera imbere. Akenshi nagiye mbona abantu bateye imbere kubera ko bafise abantu badugiyeko, kubera ko bafise inshuti zaberetse ati iyi nzira niyo, iyi nzira irabereye, iyi nzira yikurikize, ca muri iyi nzira ibi bintu bikoze bizogenda neza, iyi nzira uyiciyemwo projet yawe yogera kure, iyi nzira uyiciyemwo urugo rwawe rwogenda neza, iyi nzira uyiciyemwo mu kibano vyogenda neza, canke iyi nzira uyiciyemwo kakazi kawe kogenda neza. Rero sinzi ko muriko muranyumva canke muriko murankurikirana, harya mu kibano cawe urakeneye inshuti. Apana ko usohoka mu gatondo ukagenda ku kazi kawe ugasanga utashe nturonse umwanya wo kuyagana n'inshuti zawe, canke nturonse umwanya wo kuyagana n'ababanyi bawe, canke wagera ku kazi ugasanga nta nshuti uhafise, urashitse n'ivy'iwawe n'akazi kawe, urarenganye urahejeje uragiye, canke wagenda ahandi hantu, canke ugasanga mu muryango wawe nta bucuti wahashize. Kubera iki? Ubona yuko abantu bose ari babi. Rero navuga ko twokwirinda canke twokwibagira kahise kugira ngo dushobore gushiraho inshuti mu buzima bwacu, twibagira ivyatubabaje. Bien sûr dushobora gukomereka, kandi gukomereka umuntu ntabitegura. Ibihe bibi bibabaje, guhohoterwa canke guhemukirwa, nta muntu avuka arabiteguye. Akarero iyo ugiriye neza umuntu ntubuzi exactement mbega iki ciza azokinyishura canke iki ciza kizosubira kigaruka, canke uku kuntu ndamugiriye neza adosubira abinkorere. Rero abantu benshi twishwe nuko naka ndamugiriye neza nawe ategerezwa kuzongirira neza, ariko birakwiye ko ugirira neza mugenzi wawe utiteze ingaruka canke utiteze inyungu, ariko ukamugirira neza kugira ngo ukorere iciza canke kugira ngo ukreye ubucuti. Kandi ikindi naco ikintu nabonye muri buno buzima, ubucuti burarondegwa. Sinzi ko mumaze kubibona, inshuti ntizogusanga aho uri, inshuti irarondegwa. Ushobora kuvuga ati jewe nararambiwe, nta bagenzi nkikeneye, jewe nararambiwe, inshuti nari mfise kera zari nziza, ariko n'ubu nyene ushobora kuronka inshuti nziza. Rero gerageza urondere inshuti nziza, kuko inshuti mu buzima zirakenewe. Gerageza urondere umugenzi, gerageza urondere umuntu ushobora kuja guhanuza, gerageza urondere umuntu ushobora kuja kwegera, umubwire ivy'iwawe, umubwire ibikubabaje, umubwire ivyo ushaka kugerako, umubwire aho ushaka kugera, kugira ngo mu buzima bwawe bushobore kugira urutonde, kugira ngo ubuzima bwawe bushobore kugira kazoza keza. Udafise inshuti nziza, kazoza kawe ntikazoba keza. Udafise inshuti iguhanura ibintu vyiza, kazoza kawe ntikazoba kazima. Kandi ikindi naco, twirinde abagenzi batwereka ko mu buzima bidashoboka, twirinde abantu batwereka ko ataco dushoboye mu buzima bwacu. Ahubwo rondera inshuti, rondera abagenzi mu buzima bwawe bazogusunika ahantu wifuza gushika muri za ndoto zawe, abantu bazogufasha kugera kuri vya bindi wifuza kugerako, kuko abo nibo ukeneye mu buzima. Ikindi naco, hari abantu benshi muri kino gihe bagira abagenzi benshi ariko atakamaro. Uno munsi ugasanga umuntu wamubwira abagenzi, afise abagenzi benshi muri iyi quartier, afise abagenzi muri irya quartier, afise abagenzi mu yindi quartier, afise abagenzi, ugasanga ahantu hose afise abagenzi, ariko wamuraba mu buzima bwiwe ugasanga nta kintu arishikanako, nta kintu arashikako mu buzima bwiwe. Rero turakwiye gucagura mu buzima, ukaraba mu bagenzi ufise, ukaraba ati uyu mbega yonshikana hehe, canke jewe bivanye naho shaka gushika nkwiye kugira abagenzi bangana gute, nabahe bagenzi nkwiye kugira nabo. Umuntu umwe niwe yavuze ngo iyo ufise ihangiro canke iyo ufise ahantu ukeneye kugera, birasabwa ko ugabanya abagenzi.
hariho abagenzi baza kudutakariza umwanya mu buzima bwacu, hariho abagenzi bazoza bashaka gukura muri wa muhamagaro wawe kandi atavyo uriko urabona, ariko hariho abagenzi baremewe kugira ngo badushikane mu mihamagaro yacu. Izo nizo nshuti dukeneye mu buzima bwacu, izo nizo nshuti dukeneye mu vyo dukora. Rero fata umwanya wawe wige ku bagenzi ufise, fata umwanya wawe nyimba warakomeretse wibagire ibikomere wahuye navyo, nyimba warababajwe mu buzima n'abantu ibagire ivyo wabayemwo, ibagire abakubabaje, ibagire abakugiriye neza, hanyuma utere intambwe yo kurondera inshuti kuko inshuti zirakeneye. Uno musi uriko uragenda, imyaka yawe iriko irahera, abana bawe ninde azobafasha? Abana bawe ninde azoshobora kubashigikira? Rero mu gihe utarondeye inshuti uko wibaza ati jewe ndafise amafaranga, jewe nzokwifasha vyose, jewe nzokora vyose, ego uzobikora wewe, ariko abo uzosiga nabo ni bande bazobafasha? Uriko ubasigira inshuti zahe? Abo uzosiga mu myaka iri imbere bazokenera umuntu abafasha, bazokenera umuntu novuga ngo ababwira ati burya iwanyu vyari bimeze uku, bazokenera umuntu abacira gace, papa wawe yarameze uku, rero caha kora uku, bigenze uku. None mu gihe utarondeye inshuti zizogufasha, mu gihe utarondeye inshuti zizogushigikira mu buzima bwawe, ndetse no mu gihe uzo waravuye muri ino si, bizogenda gute? Cari ikiyago cuno musi comme leso twokuramwo canke icigwa twokuramwo nuko dukwiye kurondera inshuti, canke ntitwumve yuko inshuti zaheze mu buzima bwacu, canke nitwumve yuko tudagikeneye inshuti canke abagenzi beza. Abagenzi beza barahari, inshuti nziza zirahari, abantu beza baracahari kw'isi. Rero fata umwanya wige ku bantu ukeneye mu buzima bwawe. Ikindi naco twokuramwo, abagenzi canke abagenzi benshi canke kugira abagenzi benshi siko gutera imbere, siko gushika muri ya vizo yawe, siko gushika muri za ndoto zawe, ahubwo kugira abagenzi bake beza bizogushikana hahandi ushaka, ariko kugira abagenzi benshi atakimazi naho bazogushikana, naho uzoshika uzoguma uri hahandi nyene, canke wisange waraguye hasi, vya bindi washaka gushika mu myaka ushaka wari wategekanije usange ntavyo ugezeko. So numva narangiza ndabashimira rero mwebwe mwese twabanye muri kano kanya, mwebwe mwese twabanye muri kino kiyago, nizere ko mwagize ico mukuramwo. Komeza mufashwa cane, komeza mukurikirana ibiganiro canke ibindi bikorwa bigenda bica kumbonesha kure atakwihana nta juru, kumbonesha kure yacu No Repentance n'Abantu TV. Mwaraheze giwe.